Bakunzi b'ibiganiro bica kuri nombonesha kure ndabahaye mwiriwe ndabaha n'ikaze ngo mukurikirane ikiganiro c'inama nkenguzamateka mushikirizwa na Leonce Nimpereza. Mu kiganiro c'uno munsi tubasubiriramwo ahanini bimwe mu vyaranze ingendo abakenguzamateka bakoze mu makomine y'igihugu aho bagiranye ibiganiro n'abajenama b'amakomine, abarongoye ibisata bitandukanye vyo mu makomine n'abarongoye amazone. Ivyo biganiro bikaba vyari bifise intumbero yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'amategeko yo kwisungwa mu kurongora komine hamwe n'ivyerekeye kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Muri kino kiganiro tukaba dushimikira ku biganiro urwo rwego rwaremesheje kuva ku igenekerezo rya mbere gushika ku rya gatatu gitugutu uno mwaka, aho inama nkenguzamateka yari iramutse itanguza ivyo bikorwa. Umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Gervais Ndirakobuca yaranguriye ivyo bikorwa muri amwe mu makomine agize intara ya Bujumbura. Icegera ciwe ca mbere nawe nyakubahwa Generose Ngendanganya akaba yabiranguriye muri amwe mu makomine agize intara ya Gitega, nayo nyakubahwa Clotilde Kampimbare icegera ca kabiri c'uburongoye urwo rwego akaba yabiranguriye muri amwe mu makomine agize intara ya Burunga. Inama nkenguzamateka yaratunganije ibiganiro kuva kuwa mbere gushika kuwa gatatu gitugutu uno mwaka, vyayihuje n'abajenama b'amakomine hamwe n'abarongoye ibisata bitandukanye vy'amakomine mu ntumbero yo guhanahana ivyiyumviro kubijanye n'amategeko. Inama nkenguzamateka yishimikiza mu gukurikirana amakomine hamwe no kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Muri ivyo biganiro umukuru w'inama nkenguzamateka aherekejwe n'umukenguzamateka Leokadi Ndacayisaba na buramatari w'intara ya Bujumbura yakoresheje inama abaserukira abandi bo mu makomine ya Cibitoke, Bubanza na Ntahangwa. Muri komine Cibitoke umukuru w'inama nkenguzamateka yarasiguriye abari bitavye ivyo biganiro icatumye inama nkenguzamateka bitegura, yongera aratekerera impanuro abari babitumiwemwo. Nyakubahwa arongoye inama ya komine, mwebwe abajenama ba komine, nyakubahwa musitanteri, iyi komine izokwigenga mu 2027 mu gihe guhera uno munsi dufashe intambuko yuko vy'ukuri tubona yuko ikomine yaronse bwa bwigenge yagumye iharanira. Bimwe leta byose yagumye irondera guhereza komine, aho bwa mbere yumvira gushiraho ikigega fonike cyoshigikira amakomine, mu nyuma ikiyumvira gushigikira amakomine ni miliyoni 500. Inzira zose leta yagira camwe kuva 2005. Uno munsi na karyo keza kubera ko amategeko vyose yarabishikirije ikomine. Ivyo navyo rero na hacu twebwe nk'abajenama b'amakomine kugira iyo komine vy'ukuri mu 2027 izobe yigenga. Aha rero abasigara inyuma ejo ntimuzorabe leta ngo ntaco yabafashije kugira ikomine yigenge. Ubu umupira uri wanyu. Leta amategeko yarayasizeho, leta yarasizeho ivyo gutoza amakori n'amatagisi, leta yarasizeho ibintu byose bikenewe byose kugira ikomine no munsi itangure kugira uwo mushinge wuko izoba yigenga by'ukuri atakintu na kimwe isaba hanze. Ni no kuri iyo mvo uno munsi mwabonye mu bajenama b'amakomine atabashikiranganje barimwo, atabashinga amateka barimwo, canke abakenguza amateka barimwo. Ni naco gituma mwabonye na musitanteri atakiri mu nama ya komine. Icakuyemwe musitanteri no kugira musitanteri abo munyepolitike ahamagagwe mu nama ya komine aje kwishura ibibazo, kujya mubona abashikiranganje birwa bishura mu nama nshinga amateka. Nico gituma ubu butegetsi
twinjiyemwo bwatanguye inyuma y'aya matora ntihagire ububwitiranya n'ubutegetsi kwari tumazemo imyaka iheze, ntihagire abagorora amakoti n'amashati yera ngo barinjiye mu bibanza bamenye ko naho ubwo bakwiye kwambara amajinisi n'ibirato vy'amazi bagakorera bene igihugu. Hari ibibazo byinshi byabajijwe ngo hariko hakorwa ibintu n'ibihushane byavyo, ngo leta ngo iriko ngo ivuga kwegereza ubutegetsi abene igihugu, ngo none ifatanije amakomine ngo baye manini manini, ngo bwa butegetsi nibwegereye abene igihugu. Habe namba umwene igihugu ntakeneye buramatari, umwene igihugu ntakeneye musitanteri, umwene igihugu akeneye service ariko arasaba kwa isanga hajya hafi. No kuvuga yuko ivyahora bikorerwa muri komine vyose ubizokorerwa muri zone. Ijatumye tubahabagara abanyakuba ba chef de zone, nimugire ngo muri ba chef de zone bamwe bejo bundi mumenye ko muri ba chef de zone batanguye muri legislature 2025 ishiri 2030. Ariko ico navuze n'ikindi cyatumye tuza ngaha no kugira duhanahana ivyiyumviro, kuko uja mu ishambo utazi ugaca inkono utazi. Uri musitanteri, uri chef de zone, ukaba ufise iruhande yawe umuntu uzi ko afise akamaro gakomeye kugira uburongozi bw'ikomine bugende neza canke zone igende neza, mwegere. Nico gituma arabahanuzi bajejwe ibisata vy'ubuhinga. Musitanteri n'umunyepolitike, chef de zone n'umunyepolitike, mugabo ayo madepartement nabajejwe ubuhinga. Ni kimwe na executive communal w'ikomine n'umuhinga. Irero coordinateur w'ibisata byose by'ubuhinga bikoregwa muri komine. Nka twebwe dutora amategeko, dusesangura amategeko, mwatoye twifuza yuko vy'ukuri izi nama z'amakomine zipanga neza zikiyubaka. Twifuza ko amakomine yose aja muri competition positive. Ejo tuzosanya amakomine yaragize uruhara rukomeye mu iterambere ry'abene gihugu. Ivyo biyago kandi vyabaye akaryo keza ko kumviriza imyitwarariko y'abene gihugu. Kwigenekerezo rya kabiri Gitugutu umwaka w'2025 naho umukuru w'inama nkenguzamateka nyeniteka Javendira Kobuca yagendeye komine Bubanza. Mu kiyago yaremesheje yarasiguye amategeko arekurira inama nkenguzamateka gukurikirana ingene amakomine yitunganya hamwe no kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Iyi nama nkenguzamateka igirandwi yatunganije bino biganiro kugira vy'ukuri tube hafi y'abadutoye, hanyuma twongere tugerageze no kuza turabafasha gutorera inyishu z'ibibazo bahura navyo. Abakenguzamateka dutogwa n'amanama y'amakomine. Ivyo bituma rero dutegerezwa kugira uruhara kuri mwebwe mwadutoye, tukemera vy'ukuri ko twebwe turi vyamwa vyanyu. Nkuko musanzwe mubizi, abakenguzamateka duserukira igihugu cose. Ivyo bikaba biri mu ngingo y'154 y'ibwirizwa shingiro. Ndabasaba ntihagire umujenama wa komine mutabifise kozotuma tubibashikanako, mugabo umujenama wa komine abafise ibwirizwa shingiro. Uwatowe arafise uruhara kubamutoye. Ni nk'ideni rya politiki afise imbere y'abamutoye. Umukenguzamateka naho iryo deni arifitiye abarundi bose, aragaruka akagira uruhara kubamutoye aribo abajenama ba komine. Aba nabo kubera bakorera komine n'umukenguzamateka arafise uruhara mw'ikomine. Ibwirizwa nshingiro, amabwirizwa n'ayandi mategeko y'igihugu cacu araha inama nkenguzamateka ubasha bwo gukurikirana ibikorwa vy'amakomine. Muri ivyo biganiro nyene yarongeye arumviriza imyitwarariko y'abari bitavye iyo nama. Mu kurangiza ibiyago, umukuru w'inama nkenguzamateka yaribukije abo baserukira abene gihugu
ko bikoreye ibibazo vy'abenegihugu babatoye, ari naco gituma yabahimirije kubungabunga amahoro n'umutekano, gukingira ubutunzi bwa komine no guserukira koko abenegihugu. Mwikoreye umuzigo ukomeye cyane, nta n'ushobora kuwitura atawutuwe n'Imana. Reka ndawugarukeko. Umuzigo wa mbere mwikoreye amakomine yaragutse. Ayo makomine yagutse hariho ubutunzi ahamagarirwa kuronka. Numuhini mushasha turiko dutangira gukoresha. Umuzigo ugira kabiri, ivyo leta yari yaragerageje vyose byo kwegereza ubutegetsi abene gihugu ntiyari bwabishikeko, navyiciye yongera kubikororeramwo. La décentralisation effective, guhereza ubutegetsi la commune. Uwo n'umuzigo ugira kabiri. Umuzigo ugira gatatu ni babene gihugu bamafise ibyo bakeneye ku munsi kugira ngo dushobore kuronka inyishu y'uwo muzigo. Nuko Imana duhabwe ngo tubukoreshe, tuyambaza mugabo dukoresha na bwa bwenge kugira ngo nyine turongore, tukirinda ikibi, tukirinda ikinyoma, tukagendera ku mabwirizwa yayo, twongera tugendera no kuvyo amategeko y'igihugu aduhamagarira. Ibindi byose iyo Mana izo bidushikanako. Ati mbeko twabonye byo musitani harajejwe igisata c'umutekano n'ubutungane ataco bakivuzeko. Umutekano ni karahara mu Rwanda ntibacura, naho bitavuzwe ngaha musitani ibi byose biramuraba. Ni nkuko bizoba birabana chef de zone mu nteguro, nuko ibi twita les tribunaux de résidence zizoba ziri au niveau zone kugira ubutegetsi bwegere abene gihugu. Amasentare y'intango azoba ari ku mazone. Navuze ko ari umwene mushasha utera amabavu, turiko tugenda tubijamwo. Mugabo mu nteguro nuko amasentare yose azoba ari ku mazone. No kuvuga yuko uzoba jejwe ubutungane muri zone, chef de zone azoba mujejwe umutekano, vyose nuko nyene. Hazoba n'igisata cy'igipolisi muri zone, muri commune. Musanzwe muzi ko ariho comité communale de sécurité. No kuvuga yuko inzego zo kwivuna abase n'umutekano zikorera muri commune, musitanteri zose arazijejwe. Indero tutayitwararitse ntaho turiko turava, ntaho turiko turaja. Urugwaruka turiko turavyara niko Burundi bwejo. Rutaronse indero nta nahamwe twuba turiko turaja. Mwebwe rero nk'abajena mama commune ku ruhara rwanyu, ivyo muri kurirwa n'amategeko vyose ku ndero mu bikore. Uburimyi n'ubworozi nico kimwe. N'uburimyi tutabwitwararitse, tutaronse ico dufungura, tuzoba twananiwe naho nyene. Igisata c'uburimyi nico kwitwararika bikomeye kugira abantu bose baronke ivyo bafungura. Ko tubuze ivyo dufungura kazoba kabaye. Ivyifumbire n'ibindi, ibindi twese ruteza kubikurikirana twese kugira abene gihugu baronke ifumbire, abene gihugu baronke imbuto zirobanuye. Ibi byose ruteza kubikurikirana twese. Nk'abatowe nyakubahwa amatara ari ngaha, ba musitanteri bari ngaha, abachef de zone bari ngaha, ruteza kubikurikirana twese kugira tuba bavugizi bukuri babene gihugu. Kwigenekerezo rya gatatu gitugutu umwaka w'ibihumbi 2025, umukuru w'inama nkenguzamateka yararamutse aganira n'abajenama ba komine Ntahangwa hamwe n'abarongoye ibisata bitandukanye vy'iyo komine n'abakuru b'amazone. Nyeniteka Ndirakobuca yasiguye ko hisunzwe ingorane zagiye ziraba mu makomine muri kahise, inama nkenguzamateka yabonye ko hotunganywa ibiganiro bene ivyo kugira ngo abajenama n'abakorera muri komine bamenye amategeko. Inama rero nkenguzamateka imaze kubona ivyagiye bishika mu makomine muri kahise ka hafi Kimitakivi, yarabonye neza yuko amakomine yagiye arahura n'ibibazo
abajenama b'amakomine bagiye barahura n'ibibazo, abarongoye amakomine bagiye bahura n'ibibazo, abakorera mu makomine bagiye bahura n'ibibazo kubera kutamenya amategeko. Inama nkenguzamateka rero imaze kubisesangura byose, iravye n'ubucuti buri hagati y'inama z'amakomine, ubucuti buri hagati ya komine n'abakenguzamateka, yaciye ifata ingingo yuko ubunyene nk'abatowe na mwebwe tuza tukababwira ivy'umwe n'uwundi wese ajejwe. Tuzakwiyumvira kandi yuko nk'abajejwe ibisata by'ubuhinga nabo boba bari ngaha, kuko nabo nyene kugira bashike muri ibyo bisata by'ubuhinga bemezwa n'inama ya komine. Ni ukuvuga yuko nabo baza muri ibyo bisata by'ubuhinga bamenye yuko nabo bari redevable ku bajenama b'amakomine babemeje, bamenye neza ko ibyo bakora byose abajenama b'amakomine babifise kw'ijisho, kuraba ko ibyo bariko barakora vy'ukuri biza bitunganiriza umwenegihugu. Tugatumira abachef de zone kubera yuko abachef de zone nabo nyene batorwa n'inama ya komine, bemezwa n'inama ya komine imbere yuko nyakubahwa amatari abasinyira, nabo nyene bari redevable imbere y'abajenama ba komine. Umukuru w'inama nkenguzamateka yarongeye kandi aributsa abaraho ko ivyo biganiro ari ivyo kwereka umwe wese ivyajejwe, kandi ko inama nkenguzamateka yipfuza kumenya ibibera mu makomine. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Generose Ngendanganya nawe yaritabiriye ako kamo, aho yabonanye n'izo ndongozi zo mu makomine ya Gitega, Bugendana na Kiganda zo mu ntara ya Gitega kuva ku igenekerezo rya mbere gushika ku rya gatatu Gitugutu uno mwaka. Nk'uko abarundi bayamaze bati ija kurisha ihera ku nama, nyakubahwa Generose Ngendanganya yarafashe umwanya ukwiye wo gusigurira izo ndongozi igituma inama nkenguzamateka yatunganije ivyo biganiro. Mu biganiro nyezina harabayemwo guhanahana ivyiyumviro. Abitavye ivyo biganiro bamenyesheje ko vyari bikenewe rwose, kuko baronse akaryo ko gushikiriza ibibazo vyabo. Nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yahanuye izo ndongozi gutunganiriza ababituye badacaguye kandi bisunze amategeko. Twabonye ko twese abari ngaha burya twatowe n'inama mpanuzwa jambo ya komine. Twebwe twatowe nayo, musitanteri yatowe nayo, abashefu b'amadepartement bemejwe n'iyo nama, n'abakozi bose bo muri komine bajaho ari uko iyo nama ibemeje. Rero twese dutegerezwa gukorana, tukore duteze imbere komine yacu. Ngasaba rero ko umwe wese yokora ivyo ajejwe kandi akabikora yisunza amategeko, kuko aha twese itegeko niryo tugenderako. Ubikoze udakurikije itegeko, iryo tegeko rigaruka rikaguhana. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Clotilde Kampimbare nawe nyene yarakoranije abajenama b'amakomine, abajejwe ibisata bitandukanye vy'ikomine hamwe n'abakuru b'amazone bose, aho kwigenekerezo rya mbere Gitugutu yaganiriye nabo muri komine ya Rutana, kwigenekerezo rya kabiri abo muri komine Makamba, kwigerekerezo rya gatatu muri uko kwezi nyene naho aganira nabo muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Mu mpanuro yagiye aratanga muri ayo makomine yose, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka yabasavye ku neza y'ababatoye gukora ibikorwa bibateza imbere, gushira umwete mu bijanye no gutoza amakori n'amatagisi. Ibindi yasavye abo baserukira abandi
ni nko gukurikirana ko abana bajanwa mu ishure no gukingira ibidukikije. Tukaba tubakengurukiye ku ntererano mwagiye murashikiriza, tukaba twifuza yuko inyuma ya kino kiganiro mugiye kurangura imirimo yanyu ya misi yose mujejwe mwisunze amategeko. Tukaba kandi twongeye kubahimiriza umubandanye muserukira neza abenegihugu babashize imbere, abenegihugu badushize imbere, kugira ngo tubashikane ku iterambere rirama kandi ridakumira, tuze tubashikane kuri ca gihugu giteye imbere. Ryoba ari iteka kuri twebwe twatowe. Turabatumiriye kandi mubandanye muja guhimiriza abenegihugu bace imikobeko, bongere batere ibiti, bagwanye imiriro ya Nyakanga. Ikindi tubahamagariye ni kuraba mu kibano yuko ata mwana afise imyaka yo gutangura ishure atagiye ku mashuri. Ntitwoshika kuri ca gihugu giteye imbere tugifise abana batize, tudafise abana b'incabwenge. Ibikorwa nk'ivyo bikaba vyarakorewe no mu makomine ya Musongati, Karusi, Shombo, Mukaza, Mugere, Rwibaga, Gisagara, Cankuzo, Muyinga, Ngozi, Muhanga na Kayanza. Naho nyene hakaba hari harungitsweyo abakenguza amateka batandukanye kugira ngo baganire n'abaserukira abenegihugu baho. Kwigenekerezo rya 4 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025, abashinga amateka n'abakenguza amateka bagize imirwi yamaho ijejwe ibibazo vy'ubutunzi bari kumwe na bamwe mu bakozi b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka barasozereye ibikorwa vy'uruganda nkarishabwenge rw'iminsi 3 kubijanye no kwiga amabwirizwa yerekeye ikoreshwa ry'amafaranga ya leta harimwo n'ibisata vy'imibano. Urwo ruganda rwabaye kuva kwigenekerezo rya 2 gushika ku rya 4 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2025, rwari rwateguwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka zifashwe mu mugongo n'ishiramwe UNICEF mw'ihoteli Accolade iri ku murwa mukuru w'intara ya Gitega. Umukenguza amateka Cyriaque Nshimirimana ari mu bitavye urwo ruganda aratwiganira ico abarwitavye bungutse. Turamaze imisi 3 dukoraniye ngaha Igitega, turi abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri ikiringo cy'umwaka wa 2025 gishira ku 2030 kugira ngo turabire hamwe ibijanye n'ingene ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ritegurwa, rikigwa ndetse mbere rigashirwa no mu ngiro. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka zabiteguye mu gihe ciza, kuko turacari mu ntango y'ikiringo twatorewe, kandi muri ntango y'ikiringo twatorewe tuzokwiga iri bwirizwa nkuko twigana yandi mabwirizwa. Ibijanye n'ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha niko ikomeye cyane, bujyanye tuza muri parlement mu nama nshinga amateka n'ama nkenguza amateka tuvuye mu mice itandukanye, dufise ubumenyi butandukanye, ku buryo tutaronsa akaryo kuja hamwe ngo kimwe cyose tucige uko gitegurwa, uko gikorwa, byava bitugora mu ntunganyo y'ibikorwa byacu. Muti none muhakuye iki? Ico twakuye ubwa mbere nuko ubunye twese haba mu nama nshinga amateka mu nama nkenguza amateka abari mu migwi yamaho iraba yiga mu byo yiga harimo iby'ubutunzi, tuvuye ngaha tubonye neza ingene izo nteguro y'amafaranga leta ikoresha itegurwa, iyihera kuva mu ntango igitegurwa ive muri leta ije mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka yigwe, hanyuma itangazwe na nyine cyubahiro mukuru w'igihugu. Ure twabonye ngene bigenda, ico dukuyemo kiboneka abantu batwitegako nuko mu nteguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha tuzokwitonda,
tuzokwitonda turabe mbega iyi nteguro uko yiturungikiye ije ari nyishu kuri izi nteguro zose turimwo. Murabona turimwo mu nteguro nyinshi zijyanye no gutunganya amafaranga leta ikoresha dufatiye ku migambi y'iterambere, bijyanye no gutunganya amafaranga ikoresha dufatiye no ku burere bushasha. Murazi ko ibwirizwa rigenga ingene intwari itunganijwe ryarahindutse, n'intumbero y'ibikorwa by'iterambere nayo yarahindutse, aho uno munsi tutagifise ubuyobozi bukuru bungana uko bwahora bungana, mugabo dufise ubuyobozi bw'imigambi. Tuzokwitwara rero turabe mbega bije koko vyishura kuri izi ntumbero z'igihugu dufise, mbega iyi integura amafaranga leta izokoresha ifise akamara kayemeshirwa mu ngiro y'imigambi turoresha kuri yambona kazoza. Ibyo rero tuzoheza tuvyitondere. Aho tuzosanga hari kitagenda neza, twayibonye ko dushobora gutuma ko imbere yuko ngo n'iki umukuru w'igihugu kugira ritangazwe ko dushobora gutuma ko umushikiranganje uyu canke uri aho tubonye bikenewe kugira ngo aduhe umuco turabe mbega muri wa mugambi w'iterambere w'ubushikiranganje birimwo birajanye. Turabe mbega muri ya migambi mikuru intara zashize imbere. Murazi ko nk'ubu unye no munsi buri ntara yasohoye imigambi 10 yihutirwa izoshirwa mu ngiro. N'ubushikiranganje nyecyo mukuru w'igihugu yarabusabye ko nabwo bwoshiraho imigambi 5 yihutirwa izoshirwa mu ngiro. Ivyo cyose rero tuzoza tubirabe mu kwiga integuro z'ibwirizwa rigenga amafaranga izokoresha bazoba baturungikiye. Ico dusaba abegwa bose n'ibikorwa byacu harimwo burya n'imigwi nyamukuru 3. Hariho twebwe nyene abashinga amateka n'abakenguza amateka. Ico twebwe dusabwa nuko tuba hafi y'abene gihugu mu kurangura ibikorwa byacu, ko nakare turabaserukira tugakurikirana yuko ibigambi y'iterambere iza ishirwa no muri bwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha ari migambi iza yishura ku bibazo nyamukuru abene gihugu bafise. Hari n'abandi, hari urwego nshingwabikorwa rwa leta ari nago mbere rutegura ubwa mbere n'iyi nteguro y'ibwizwa rigenga amafaranga leta izokoresha. Ico tubasaba rero urwego nshingwabikorwa rwa leta nuko rutunganiriza imigambi iza yishura ku bibazo by'abene gihugu, kandi burya imigambi iza yishura ku bibazo by'abanyagihugu tugiye kuraba muri wa mugambi w'iterambere ry'igihugu yatucika mu 2027 biriyo. Tugiye kuraba muri yambona kazoza y'igihugu ukaraba zijya nkingi zose ziyigize biri harya. Dusaba rero yuko rwego nshingwa bikorwa rwa leta rudutegurira imigambi ishikira bene gihugu kandi itarenze. Barabe mbega amafaranga tubona ashobora kuboneka azodufasha mu mishigwa mu ngiro ry'ibikorwa angana gute, mbega twotegekanya ibikorwa bimeze gute kugira ngo dutekanye ibikorwa bijanye n'uburyo dushobora kuronka. Vya bindi byo kusanga twatekanije amafaranga arengeye ayo tuzoronka twige navyo kubigabanya. Dusaba rwego nshingwabikorwa rwa leta ko guheza rugapanga imigambi ijanye n'uburyo buzoshoboka, kandi umugambi niba uzomara imyaka 5 ku mwaka wa mbere batubwiye bati umwaka wa mbere tuzokora ibikorwa bigera bijanye bizotwara amafaranga nuko aba ariyo dushira mu gitabo kigenga amafaranga leta izokoresha. Ibikurikira bikorwa ukundi ibyo bizotuma dupanga ibikorwa bishobora gukoreka kandi dushobora no gusuzuma. Abene gihugu nabo tubahamagarira ubwa mbere gukura amako mu mpuzu. Imigambi muri igitabo c'abafaranga leta izokoresha hari yibasaba nabo gushiramwe amaboko, nabo bumve yuko ibikorwa by'iterambere ari byo wabo. Mugabo kandi banabe n'abareretsi kwiterambere n'iryabo, batube n'abareretsi mbega wa mugambi wari warategekanije gukorwa hanaha uno munsi ugezehe kumengura cumbagira
vyankirahe hanyuma bahitumenyeshe twebwe tubaserukira ko tubishikane ku rwego nshingwabikorwa rwa leta tubabaze tubabwire duti buryanye iki cari gukorwa uku none nticakozwe dusigurire